ko mu kiringo c'imyaka 5 intara yose ishobora kuba ifise ihinguriro ryayo. Muti gute? Mona intara za 18 ego kubera zagabanijwe ziragiye kuba 5. Mugabo izi 5 naho zari kuguma ziri 18 byashoboka ko ihinguriro ribaho mu kiringo c'imyaka 5 gusa. Donc ugasanga intara yose irafise ihinguriro ryayo. Uko turabise nitwa twarize turiyumvira. Igikenewe no munsi tugomba ni changement de mentalité. None ihinguriro muri 10 miliyari y'amarundi aho nahinguriro ririmo. Ega burya kwagwaruka gwacu ruheza amashuri sigwishi gocha ronka akazi ngaho. Bya bindi twama turiko turitega ku ma organisation internationale ku byo dusaba makunga dufashe ibinibi kuko burya ivyo nitwo vyifasha. Ikintu ca mbere wipfuza kano kanya ukoresha amahera n'igiki tujuza kubwira kubanza gufungura. Okay, birumvikana umuntu wese ashonje icipfuzo ca mbere ni kurya. Amaze guhaga komoza ati okay ndafise amahera nanone kugenewe nigiko yakoresha nukuri kwa mungaza ushaka kugira ikindi kintu kitari gufungura ikindi kintu rero bivuze iki nimba tutarihaza igihe cyose dufise ubwenge n'ivyiyumviro vyerekeza gufungura gusa vyerekeza kurondera ivyo duhaza. Muri Bibiliya niho Imana yabwiye witwa Simeyoni ngo ntuzopfa iryo sezerano utaribonye. Ryari sezerano iriye isezerano ryuko bari barasezeraniwe urukiza cyangwa umukiza. Reka natwe tuvuge duti natwe nituzopfa iryo sezerano tutaribonye tutabonye igihugu cy'u Burundi gisayangana igihugu cy'u Burundi cyakaka hari abakunda kugitwenga ngo gifise amabarabara mabi naco ariko iciza nuko tubibona none tubibona ibuye ryaserutse bavuga ntiriba ricicisuka none ko twabibonye turakidoga iki. Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga nk'abantu metro bakunda cyane kandi tubakumbuye ni sinero baguze imbere ya kamera. Uyu munsi rero ndaje gusubira nganire namwe cyane nkuko mubizi igihe cyose twe tuvuga iterambere izo dukuriramwo tugende turivukije. Nkunze kumva muyoboka Imana bavuga ngo ijambo rirarema. Uko tuvuga iterambere niko tuginjiramo tugatangura go planninga. Okay, uyu munsi nje imbere ya kamera sico nifuza kubasangiza barundi kazi mudukurikirana muri ahantu hatandukanye ku isi mu Burundi mu ntara zitandukanye ku mugabane wa Afrika w'Uburayi wahehe nahe hose turabakunda kandi twishimira ko mudukurikirana. Ego murazi Sebarundi yashizeho ihangiro cange imbono kazoza ya 2040 na 2060. Ariko reka mfatire kuri iki nabonye je murazi ko nkunda gutembera intara z'u Burundi hanini nkabereka ibikorwa bitangaje biriko birakoreka hali ya ruguru abantu mbere benshi batanazi kuko rukuntu ama media yerekana ibintu cyane byo mu muji by'ibujumbura nkaho cumengo niho honyine hari terambere. No, ruguru handi tutabona muri ya makwe hari ya mu makomine mu ntara mu mazone mwamamone ivyo tubereka hanini usanga bigizwe n'uburimyi mugabo ari ku rwego udashobora kubibaza ko byari mu Burundi. Bityo rero je natanguye kugira icipfuzo cyangwa ndaheza ndibaza mbega burya ko mbona ukuntu mengo byoshoboka ko mu kiringo c'imyaka 5 intara yose ishobora kuba ifise ihinguriro ryayo. Muti gute? Mona intara za 18 ego kubera zagabanijwe ziragiye kuba 5. Mugabo izi 5 naho zari kuguma ziri 18 byashoboka ko ihinguriro ribaho mu kiringo c'imyaka 5 gusa. Donc ugasanga intara yose irafise ihinguriro ryayo. Ndabasabe mwe muri ko muradukurikirana ntuheze kudukurikirana fata amasegonda 3 ugire subscribe ngaha munsi hama tubandanye kandi uzodushimira uzobona ko ntuzicuza ko waragize subscribe kuri chaîne. Okay, nuko rero tubivuge gutya
aho twaheruka mu ntara ya Kayanza buramatari waho nkuko yashingiwe intahe na Sebarundi uno mu visionnaire bitewe n'iki yaraplaninze ku buryo bubatse inyubakwa ibiro by'intara ku giciro c'amafaranga gihagaze mu miliyaridi 4 z'amafaranga y'amarundi imiliyaridi 4 izo miliyaridi 4 rero je ndibaza nti zoboneka gute mu banyakayanza bonyene nkuko buramatari yabivuze reka kumurenda bereke kano ka video uko turabise nitwe twarize turiyumvira aho igikenewe no munsi tugomba ni changement de mentalité murabona Kayanza building twiyubakiye ku mamiliyaridi hafi 4 umunyagihugu atanga inoti y'igihumbi namwagihugu yavuze yuko umwenegihugu wese yatanze amahera igihumbi bagenzi nivyo naho abantu bo kwidoga ko akenye amafaranga mugabo nibaze yuko mu gihe umuntu yotanga amafaranga igihumbi igihe umuntu munsi kigura umukate cyangwa tubindite dukeya cyane okay ni gito gose mugabo iryo sorosoro komeye bavuga ngo rigwirira iyo rija sinzi ko turajana muri ko muravyumva neza nukuri n'ubu bosubira bakayiplaninga nkuko buramatari yabiplaninze uwo mu Kayanza byoshoboka kuko nimba umunyagihugu yatanze amahera igihumbi ntigeze arira ko yatanze amahera menshi kandi cyo yakoze yarakibonye noneho izi ntara 4 bakavuga bati dukeneye ko intara yose imwe igira ihinguriro ryayo jewe ndayipropose mu buryo kumbure bubiri uburyo bwa mbere birashoboka yuko umwenegihugu nkuko mu Kayanza vyagenze nandi bo mwaka amahera igihumbi mbere yo mwatsi igihumbi komeza abaye intara 5 uzosanga ari nk'intara 3 canke 4 zagize intara imwe hamwe rero umwenegihugu waho hantu wese yotanga amahera igihumbi murumva yuko intara yose yokuba kihinguro linini cyane donc tugeranye basima 10 miliyari none hinguro muri 10 miliyari y'amarundi aho nahinguro ririmo rega burya kwagwaruka gwacu ruheza amashuri sigwishi gocho ronka akazi ngaho bya bindi twama turiko turitega ku ma organisation internationale ku byo dusaba makunga dufashe ibinibi kuko bw'ivyo nitwo vyifasha proposal ya kabiri ko ngaha mu Burundi kuva narindi igisata c'ubutunzi igisata c'uburimyi camye ari ikintu gikomeye ngaha mu buzima bw'igihugu mu buzima bw'abarundi n'abarundikazi none ko igihugu cacu kimera subi inyuma gato mu minsi heze muri za 80 combien ku ntwaro ya Jean Baptiste Bagaza baravuga yuko intara yose bayirimamwo ikiyibamwo bavuze imbo ikihaba n'igiki n'umuceri okay nibaca baha viabiliza rero bishoboke none munsi kandi amakuru dusumira haramaze gufatwa amahegitari arenga ibihumbi donc ayos baraya viabilize harashaka kuboneka umwimbo mwiza mu gisata cy'umuceri okay bavuze ubuyogoma hameriki ico kihambere kihaba niba nico babwira mu kirimiro mu buyenzi mu mugamba donc ahantu hose baca bagira ikihaba none murazi ko mwimbo wuco ba jya nawe none umaze kuba jya nawe nimwumva ko icambere ntitwa dufisa aho tushorera kuba hamwe twushoreye barabifise ico gihe amahingura shavuka avutse akazi nikavutse amafaranga navutse twamaze guhingura tugatransforma nani ntwe dushora no mahanga tugashora produit fini hapana ko twama dushora ibidahinguye bakaja kutubesha akaba ariho bagaruka kubidushora ko barabihinguye tukabagura bizimvye natwe twubihingura twabibashora ko donc izi nzira zibiri rero kubganje ndabona byo tuma amahinguriro abaho intara yose by'ukuri kagira ihinguriro ryayo mbere mwashaka sinugira ihinguriro gusa nimba muri mu ntara ya Bujumbura donc murazi no munsi hariyo izi za Bubanza za Rika za Bujumbura Lehale za Bujumbura Murameri izo zose zaci zigira Bujumbura nimavuze ati okay i Bujumbura rero par exemple tuzorima ikigazi gusumba handi hano hose yabaho donc izociba intara ya mbere iproduce amavuta so
mugabo bice bikogwa mu buryo bwategekanijwe bagize structure yavyo mu buryo donc butomoye bavuze bati intara ya Kirimiro ibamwe ibiki ivyo bibamwo bagende abari byo bayikoramo kandi nibaza ko duhishije none hari ikigo c'ubushakashatsi zabo ivyo kirabikora kirekana tahana naha turavye irivu iri nivu gimbuka mwibi kandi nibaza ko izo raporo n'ubushikanganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ndakeke ivyo bero barabifise donc hamwe ivyo bibiri rero vyokogwa cyumva umengo 2040 twohashika n'ukuri niburi kumwe avuga ngo se barundi avuga ngo twihagazeko twoba twihagije cyane ku buryo hamwe 35 yaho kamoto twoba twatangiye kukamotako cyane twoba twatangiye kubegako voilà ivyo nivyo nako ndibaza mfatiye kuri iki kiyago buramatari yerekana ganiriza aba diaspora aho ndiko ndavuga muri ivyo bijanye n'amahinguriro donc hanini kubijanye no kwihaza mu gufungura sinzi reka mvuge kino kintu murabona iyo umuntu ashonje muzorabe nk'abajya abantu usanga baza mwibara par exemple bagasabiriza nibaza ko baza mwibara bakubye yashonje c'est pas ko ari ikindi kintu mugabo ujya muntu umubaje ati ndafisa amahera nakugeneye ikintu ca mbere wipfuza kano kanya ukoresha amahera n'igiki tujuza kubwira kubanza gufungura okay birumvikana umuntu wese ashonje icipfuzo ca mbere ni kurya amaze guhaga komoza ati okay ndafisa amahera nanone akugenewe nigiki yakoresha nukuri kwa Mungu azoca kugira ikindi kintu kitari gufungura ikindi kintu rero bivuze iki nimba tutarihaza igihe cyose dufise ubwenge n'ivyiyumviro vyerekeza gufungura gusa vyerekeza kurondera ivyo duhaza ubwo rugero rero tutambutse ivyiyumviro gato tururenge nitwa rurenga tukihaza nukuri ayo ma industry turiko turavuga aya mahinguriro ahingura amatelefone amamodoka ibiki impuzu birato ibi ntatemirikarani hogera twabize ndiko ndaraba ukuntu abarundi n'abarundi kazi baba bari mu Burundi cyangwa mu mahanga abo twita aba diaspora bariko baritabira imigambi iterambere ndavuga nti wow nukuri kwa Mungu ndabona ko urugendo twogenza imyaka myinshi dushaka kurugenda kanya gatoya cyaterambere tukarikorako muri Bibiliya niho Imana yabwiye witwa Simeyoni ngo ntuzopfa iryo sezerano utaribonye ryari sezerano iriye isezerano ryuko bari barasezeraniwe urukiza cyangwa umukiza reka natwe tuvuge duti natwe nituzopfa iryo sezerano tutaribonye tutabonye igihugu cy'u Burundi gisayangana igihugu cy'u Burundi cyakaka hari abakunda kugitwenga ngo gifise amabarabara mabi naco ariko iciza nuko tubibona none tubibona ibuye ryaserutse bavuga ntiriba ricicisuka none ko twabibonye turakidoga iki dukwiye kuhaguruka ibyo cyo tubikora kubikora rero ni uko biri kose ntidushobora guca dukora mu kajagari ngo dushwadikanye no ibintu ku rutonde nukuri ndizeye ko byose mwishaka ko nibaza ko no munsi ikituragishinga amahoro arahari amahoro nibaza ko niyo mutayi wa mbere ufite umuntu wese akeneye amahoro ahari rero niduhaguruke twumve ko dukwiye guharanira iryaterambere naryo kandi rirashoboka bagenzi yego nuko ndabashimiye ibi nivyo nifuje kubasangiza kandi murakoze uku niko omdishanyima ndavyumva nawe muri ko muradukurikira bashaka kumufise kuri mu vyumva cyangwa icumwo kongerako maze dukuze uyu muco wo gusangizanya ivyiyumviro byo tuma twikangura twuguruka amaso uyu muco tureme mu Barundi tureme mu bana bacu mu bagenzi bacu ejo nukuri igihugu turiko turipfuza tuzokibona naho utaha ndabibutsa kugira subscribe kuri ino chaîne tuze dusure guhura mu kindi kiganiro bye bye.